ndibuka no mu nda ya mama naduza deje ntihari bwaze 3G 4G 5G naduza deje genda bavuga ni Fizzo na Sati abantu babiri kwanza ni babanze bawurekure eke kuwufata bawufata gute nawe muri uwo mwanya abo no batuma twebwe tudatera imbere gute gasha wewe posting ikintu cyo futa c'est-à-dire quoi tumengo ko ibintu wakoze biri simple nta nakamaro bifise. Hello guys, nibaze ko mumeze neza kuri micro ni Igitanda behind camera pointing the great machine. Ico no babwira rero kuri no mwanya nabazaniye umuntu atoroshe mugumane nanje kugira ngo mumubone impano yiwe ndetse n'ibintu akora. Rero kuri no mwanya ico no babwira kuri YouTube banza muje ko mukore subscribe ni Kelvin Zehot ama Facebook Kelvin Zehot Media hose muje ko murikinge muze muragira partage kubera ko mutabikoze ntabafise ntivyo kunda. Rero kuri no mwanya reka ndamwakire nongere ndamuramutse yongera anabaramutse yongera bidondore byose arabikora ku bwanyu gusa. Bite sister Sawa umeze neza? Yego nawe ni bo kabisa neko wifuka kunye uri kutinya kamera. Yes nifuka nagonda gukora nyana. Okay idondorera abakunzi ba KZ Media kuri no mwanya. Hello guys, this is Litron Bad Girl Killer #1 hakuna another one aka invisible. You know, if you know you know. Tugira ko pafu twagiye bado hatujafika bado tupo safarini kizazi kipya nasonga mbele sigari wanaopiga kelele alindia ulimulinda nafsi yake abwegae zani ubwego kwake kiona vile ujue vimeundwa adui mtu naweza kafanya kitu nikomwe kimbafu na nipa kili mwenzangu jasiri ninao zaidi ya chuki zenu penyo tamu pana sumu magumu yananipa utu tulivu na uvumilivu vinanifanya kutokuwa mvivu yo murumva impano guys kuri happy yiwe gusa ni ibintu bikomeye cyane guys mwavyumvise Litron mbega kuri wewe ni kweri kucanga R&B hip hop kuri ni kweri kucanga biva kuki kubera ko style zose zihari kugira tuziririmbe. Sawa okay iyo ndirimbo mu producer yayikoze ni X Factor ntivyakunaniye ku murongo konzi aba underground keshi baragira bene ivyo bibazo ntivyakugoye byagenze gute byongora gute mu gihe ari note ndamu egasi yabura korera ni note ngenda nkatanga kuri management yiwe hama kamaresi nkakora canke yakwe hari beshi vyama bigora ndabizi kuri wewe basi ni yahe ntambamye maze guhura nayo ucinjira mu muziki kuri uracari mushasha winjiye 2021 ndabeshi je ntambamye myinshi mpura nayo ni kuri mwebwe nyene dukorana ibiganiro kubera bigenda gute none kuri twe je naje nta nimwe wabibonye kubera ko mwebwe hari ukungene mumeze je nzokwama ndabivuga. Okay bivuge kuba naje kuri gukora ikiganiro ciwawe sikuvuga ko nabana habuze ibindi nkora sikuvuga ko kumwanya mbanda na utaye birababaje kubona umuntu uri kurakora ikiganiro hamukaza bumva ngo cyafuswe abo ni bande bahora babikora barahari kandi niyo cugira ko rero ubivuga cugira ko bivuga ugeti vogiye gukorera ko baca baragifuta narabivuze hari nabandi nsanga ndabasanga baryamye sinzi yo mwapanze gahunda ko muba muryamye je tugapanga tukavuga ati ejo tuzoza dukore ego ni business na kazi iyo turi muri social media ni kuba turi serious nivyo tuko turakora donc umbwiye ati ejo turafise programme y'ikiganiro tukavugana nisa ama nkacanza sanga uraryamye je mbe ubaze Igitanda ati wanje je nikiba kinkeneye nawe kiba kibukeneye n'ubari yo wese wagukeneye. Okay none mu bisanzwe wewe uramaze ama interview umaze gukora yose mu bisanzwe no kuvuga ko zose baca bazifuta oya si zose kurya abantu badafise imitima imwe abantu batamenya ati project uko turakora ni canke ifise kazoza yuko twiyumvira gutandukanye niyo mpamvu rero si bose araba postinga aba bifuta abo sanga biryamiye mutazasa nakurara. Okay mbega kuri wowe iyo ugiye gukora ikiganiro ugasanga bagifuse bakakubwira yuko bagifuse we kuri wowe cyumvumira gute? Ikintu cyambere go ndavuga birambabaza mugabo ikindi naco novuga mu gihe ujye utambwiye impamvu wafuse ico kiganiro nguma njye umuha
kuko hari umuntu urabona urashobora gukora n'ikintu kibi sibyo muguka mukamutahuza ukuntu kijya kintu kibi wagikoze kandi umuntu agasanga aragitahuye nyene biratahuritse negasha wewe posting ikintu cyo futa c'est-à-dire quoi tumengo ko ibintu wakoze biri simple nta nakamaro bifise donc hari abantu badatahura je nje gukorera ikiganiro kuri wewe twese turabahita sibyo twese turagenda mugu winjiza sana ninde winjiza sana ni twese kubera je cyane winjiza sana none views zija kurinda views ziji wanje mugabo winjiza sana ni muririmbyi kubera muririmbyi acha yunguka abafanzi sawa urabisikia hivi birabisikia sawa okay reka kwanza tuve mwivyo bana utwenziki oya yaje kintu ntwenze niko bavuze ati ego nanje ndagira ego nanje ndinjiza kandi hari akamaro hari ciyongera gusa icyo no kubwira cyoco mugihe cyo kintu haba ari ciyongera habantu burya kawaida mu gihe sinzi ko murabona abantu ingene bameze abantu n'abantu ba mbere bakunda ibintu bishasha ugumubahindurira ndabona nko nabazaniye return aririmba happy and avant nico gituma baca bumva ni nukuguma bagukurikirana mugabo kwanza we ndumva ivyo bintu byaranagukomerekeje byaranakubabaje okay reka tubive kwanza twanze tuje return ni ya management imujera mu pangira ibikorwa umuntu no mwanya uri wenyene ugiye kuza inuwa ari manager kandi cyo kibazo kenshi mukunda kukibaza none nk'ubu nawe turi kumwe ngaha canke dutemberanya na 2 jours bazoca bava kuri manager wanje kwanza bandi muri game y'umuziki oya igituma umuntu keshi yakuze gukora interview bisaba keshi abeshi bacibaza kumenya ni manager wawe canke akura ahagarika ibikorwa vyawe nico gituma rero nanje nifuje kwikoza kugira ndabimenye kugira ngo n'abafans bawe babimenye cyangwa abafans badukurikira none wewe ndakubaza wewe nuri mu journalist sawa gendo journalist nuri mu journalist kugendana n'umuririmbyi n'amakosa keshi ni bibi umujournaliste kugenda no muri none kubera ki muhiga baririmbyi rero kugira ngo tubakure k'inkuru nico gituma tugenda nyugakora ry'amakosa ntayabona muri uyo mwanya ni hahandi uzosanga dushwanye kwasatwa oya mucamo yavuga mwe ntabaga mugira mwe niyo mpamvu urabona rero aha voilà uranyibukije urabona mwe ko muvuga amakuru y'abandi namwe iyo bishitse bigahara murabujyaho ndi ma video ari garargira none ntavuze amakuru y'abandi rero namwe rero imana isosira abantu uko nyene ajya video barayabonye iya ubu ni cyamamara none uhora ubigira bijye oya kubera iki ni gute umuhungu ashobora kukubwira ndungikira ifoto umeze uko ubonye ugacubigira bica muri wewe ni kukubitanga uri kurondera amahera bimeze n'izindi esprit baba barinyoye urumogi je ntabyo nzi kubera ko je nzi uri normal kwera ibintu nkabiga je sinibatse uge hage anye ibiyayura mutwe sinzoga gusa hariho n'ibindi byinyegeje okay return reka rero tuje muri music y'u Burundi mbega uri kuraraba umuziki w'u Burundi uri kujahe ubona ugeze he nico ikintu je kuhindura nka return umuziki w'u Burundi sawa abantu babiri kwanza ni babanze bawurekure bareke kufatafata nabahe je ndabavuga ni Fizzo na Sapi sawa bawufata gute nawe muri uwo mwanya abo nibo batuma twebwe tudatera imbere gute bimeze gute kujya kuntu baguma bashwana kujya izo bifu zidahera ari bifu nyeranda sawa harabaho bifu nyeranda niko babivuga turaba nk'abatanzania kenshi bagira bifu nyeranda muhuriye no kuri concert sava murahura mugaperforminga bikagenda neza muga bifu kubera iki bayishira mu bafans zirya kiki bakubita ama umuziki ukaguma ubandanya muga nga bifu kije no muri muze mu mutima ikaja no muri family ikaja no mu bafans none nka bagabanya ivyo bintu je ndabivuze sawa bavyumvise Big Fizzo Sapi mwavyumvise kabanya ngo izo bifu ubu wabivuze mutoya wanyu muzigabanye kandi nawe ntubitinye nawe urabibona nesivyo nivyo biriho ndabibona sininya kubivuga ko ndi umujournaliste ndi rusaku sawa rero kako urabona bajya nibo baba batwereka akarorero keza sivyo nibo baba batwereka akarorero keza none mu gihe batweretse akarorero k'urwango ega atarukundo nta kintu gikoreka sawa nivyo n'ubundi atarukundo nta kintu gikoreka okay return urafite indirimbo yitwa Bado
uri kuraraba kuri YouTube ukavuga yuko ariho wari ugitangura umuziki abeshi byo bananira kwemera ni indirimbo nziza cyane ni indirimbo ubona yuko yari kiraduga mu mwanya mbega kuri wewe kuki wahisemo kwita iryo zina Bado ryavuye kuki reka nkushire kwanza ko ikintu uvuze ngo nari nkitangura umuziki je ndibuka no mu nda ya mama naduza deje ntihari bwaze 3G 4G 5G naduza deje wayiduza ya connection yari iriho y'ukuririmba niyo mpamvu umuziki nawe utanguye kuva kera uraza amashona kubita ndi murajya amazi yo mu nda ya mama urumva rero warufuze ikindi ngo wewe Bado ryaje gute Bado naricaye ndiyumvira kwanze urumva kubera ko imistari nyene couple ya mbere ni ya kabiri nari nahejeje kuipanga refre rero niyo yangora sana dara amajambo nanditse ndiyumvira ndicara hasi kwanza ndiyumvira ndavuga ati ni indirimbo yiwanje ya mbere sawa irifoko iyi ndirimbo yanje ya mbere kizoba nicibutso nzovuga ati aho nzoyumva hose sawa nzovuga ati ni indirimbo yanje ya mbere ndavuga ati none nikiye kintu ndicara ndiyumvira niyumviriye ku bantu benshi ku ba president aba millionaire umuntu wo hasi wo hejuru abanyeshuri umva ku muntu wari wo wese si mwega aba journalist narabimviriye si ku bantu ba TV si ku ba cameraman si ku kose nabyumviriye ko kubera ko nasanze Bado ni ururimi rw'Igiswahili ni jambo rifise ni novuga jambo rifise indome zine gusa rero ko uravuga tuko turiyumvira Bado burya wicaye hasi ukavuga ati Bado haujafika ni kweli haujafika hari ibintu gikeneye we nimburu ucifuza gukora ya nimburu par exemple ibyo nkeneye gushikako nk'umujournaliste ubu uracakora sibyo hari n'umuntu ushaka kuvuga ati je ndaraba basi nzofumengeze nko kugera cyujya muntu kandi umugeze ko nujya uravuga ati oya iPhone ndenze nshikane na hariya okay mugihe rero mvuze nk'iryo jambo kugira ngo ngushike kurujya ugere kurujya no kuvuga yuko hari umuntu uko ukorera ko mu talent yawe nakarorero natanze niyo navuze ati umuntu wese arifuza gushika ku kintu kanaka none nka Rwintrone ugifuza kuki inyuma y'imyaka 5 canke imyaka 10 canke imyaka 6 inyuma y'imyaka 10 irifo azoba hariho umunsi wahariwe Rwintrone uzoba wahariwe Rwintrone mu gihugu babaha amakonje abanyeshuri bavyumva badatonda ari umunsi nyene asi wahariwe iryo zina tubona muri no music y'u Burundi akeshi barayidogera akeshi barayitako ibintu nibi mbega kuri wewe intambamyi uri kurabona intambamyi ubona zihari niza washobora kumbwira ivyo bintu nka bitatu basi batako nyene by'amafuti umuririmbyi ndazi urabizi nk'umuanda wewe ndazi niho wavuze ko ari ho gitangura arige usanga ibyo byatari byonze rero ushobora kumbwira kubera wowe umaze kubaza abantu benshi ukabimbwira kugira oya wewe cumbwira ivyuzi egal je nabajije wewe ego wambajije kuko kwishura hariho response zitatu sibyo hariho ya mbere kunuma ni wishura hariho response ya kabiri ukishura ikibazo igishijanye n'ikibazo na response ya gatatu ukishura ikibazo nico rero nakwishuye nawe urashobora kubimbwira okay hari byinshi mwe mukunda guhora navyo ukaja kuri amahera ku radio ntibakuvugiriza indirimbo ukagenda ku mu producer gukora muzo izo video kutuvugiriza indirimbo ni video tuzipostinga okay ivyo bintu birakunda kuba rero Rwintrone nkawe nicaye ikintu kimaze kugushikira je kweri no bambeshe bango nk'ikintu kimaze kunshikira kweri ngo ku bintu bya music nta bihari kubaje ikintu bakubwira ati muweke Mungu mbele ndishira Imana imbere ibintu byawe byose bigenda neza okay sawa okay Rwintrone yifuza gusohora iyindi ndirimbo nka ryari izoba yitwa gute izoba imeze gute
surprise niba ivuga abantu b'Imana basi ni nka ryari urashaka gutanga umunsi atu vuba ngabazohereza kuraba iki kiganiro wacu babona na link yindi sawa aho ni fresh okay rero ngomba kwanza ndagushimira kuba watwitavye mu kiganiro ndagusabe kwanza usezera abakunzi ba KZ Media ndababwira bakore subscribe KZ Media hama bijya nabonye ngo bya hot ntabyo numvise bya hot urumva KZ Media ni abbreviation hariho KZ harimo Kelvin ngibona basi Kelvin zeho wayibonye mane bama bashusha bambwiye ibintu bya hot rero ubushuhe bwatanguriye muri KZ Media asha umuntu azakumva kabeho azaze yota umuriro ino umuriro ntahandi kabisa hama reka ndabashimire nanje nkabavuga ati umwaka mwiza kwanza sawa ndabifurije umwaka mwiza uwo mwaka ico utashitseko ugishikeko umupango utakoze rane pass ukore muri uno mwaka thanks hama nkaba mvuga ati izina ni Litron Burundi ndakeneye ko mugenda kuri YouTube mugakora subscribe mimi ni mtu wa watu na wapenda sana ciao ciao 1212 ni yari Gisando na Litron muririmbyi aririmba neza cyane afise song nziza cyane ndababwira ati bana mukora subscribe ni Kevin Zahot YouTube Facebook Kevin Zahot Media bikore mu bikunze ndababwira ati umunsi mwiza ijoro ryiza bon après-midi byose bonjour ndazi hari beshi bari ahatandukanye bye bye